Mwongeye kwirigwa cange mwaramutse mwe banywanyi bacu mugenda mudukurikirana ijya nino mu makungu ya kure abari cane ku mugabane w'abanyamerika mwese mudukurikira mwerereye ku mugabane w'abanyaburaya bari ijya nino ku mugabane wa Aziya abari ngaha mu gihugu cacu Burundi intara amakomine imitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye mwe barundi mwese mudukurikirana turabahaye kaze fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hamura cuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru tubazaniye ngaha ni amakuru yibanda cane mu mutekano w'igihugu c'u Burundi. Abasirikari amajana indwi barungitswe mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, abandi baba mirongo itatu na barindwi baciye nabo banka kuja ngaho muri Kongo baca bagirizwa kugarariza itegeko. Abo baciye basigaranwa kuri ubu ngubu bajanwe gupfungwa mu makambi mu gisagara ca Bujumbura, aho baciye berekezwa muri ayo makambi nayo tukaza kubabwira. Abo baciye bajabukanwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo barajabukanwe n'ubwato, bagiye bapakiwe mu bwato. Biravugwa ko rero bagezeyo bagishika ku rubuga rw'intambara bahanganye n'umuhari M23. Biravugwa ko abasirikari barungitswe muri Kongo baciye bakora ibidasanzwe, baciye bagandagura barasa inyeshamba za M23, aho biri kuvugwa ko abarundi muri SADC bakoze ibintu bitari vyigera bibaho muri iyi ntambara iri mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Uyu mugwi w'abasirikari warungitswe muri Kongo ni umugwi udasanzwe, umugwi ufise ubuhinga bukomakomeye cane, umugwi wahawe imyimenyerezo ikomakomeye cane. Bagiheza kurushika ngaho mu gihugu ca Kongo ngo baciye bahabwa ibigwanisho, bahabwa impuzu, imyambaro y'igisirikari ca Kongo, baca bashikanwa ku rubuga rw'intambara. Biravugwa ko umutwe warasukiye ku muhari wa M23, aho wari waciye ufunga umuhanda wa Minova Bukavu, baciye bawufungura. Uwo muhanda wari umaze igihe upfunze warugawe n'inyeshamba za M23, aho zari zarapfunze zarawugaranye ku buryo nta miduga yatambukaga canke ngo ishobore kurengana. Biravugwa ko izo nyeshamba za M23 zaciye zitungurwa cane kuko ngene abasirikari b'u Burundi baciye bazigabaho ibitero bitari bisanzwe bimenyerewe ko inyeshamba zipfa gusubira mu nyuma uko biboneka kose. Ngo amakuru aravuga ko izo nyeshamba za M23 zaciye zitungurwa n'ibigwanisho n'ubuhinga abasirikari b'u Burundi bakoresheje kugira ngo bugurure iryo barabara. Abagwanyi ba M23 amakuru aravuga ko batakaje abasirikari benshi cane, abandi bakaba bafashwe mpiri. Baciye bafatwa nk'imbohe baca bajanwa mu birindiro vy'igisirikari c'u Burundi ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abasoda baciye barungikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ngo bagiye bafise agashavu cane k'abasirikari babo baciye bagwa ngaho muri iyo migwano, ngo mu gihe bari bariko barahabwa imyimenyerezo banahabwa amakuru y'inyeshamba za M23 bakiri ngaho mu ntara ya Cibitoke. Intara ya Cibitoke niyo bahererwamwo imyimenyerezo, niyo bahererwamwo imyitozo, bakigishwa ukungene uwo muhari wa M23 ukora, ibigwanisho bafise, ubuhinga bafise, ukungene bagwana intambara zabo nuko bagaba ibitero. Ivyo byose ngo bavyigiye ngaho mu ntara ya Cibitoke mu kampi ya Cibitoke. Muri ka Cibitoke rero ngo hari abasirikari bamwe banse kujabuka ngaho, banka kuja ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abo basirikari ngo baba
37 baciye baduganwa bajanwa mu gisagara ca Bujumbura, baciye bamanukanwayo. Kuri ubu ngubu bamwe bakaba bikekwa ko ngo bahise bajanwa mu ikampi ya police militaire. Muri police militaire niho haca hajanwa abo basirikare baba bugararije itegeko. Amakuru aravuga ko abenshi mu bari kwanka ko bajabuka ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bariko bahabwa igihano co kwicwa. Bamwe mu bajanwe mu iperereza baragirijwe ivyaha bikomakomeye cane, kugerageza kugumura abasirikari b'u Burundi no gutera ubwoba abasoda, ngaho kugira ngo babashiremwo imbaraga n'inguvu n'umwete na morale yo kujabuka mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kugwana n'umwansi. Ngo baciye batera abandi basirikari bato batoyi ubwoba. Harimwo intwazangabo nkuru bafise ipeti rya kapiteni, harimwo n'abariyetona baba babiri, abasuriyetona nabo barimwo bashika kuri 4. Intwazangabo murumva ko intwazangabo za baba 7 zose zaciye zanka kujabuka ngaho muri Kongo. Abandi ni abasirikari bato batoyi nabo banse kuja ngaho muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, bo bakaba baba 30, bose hamwe ni 37. Abo basoda baciye bajanwa gupfungwa. Amakuru amaze imisi asirikira canke ariko aravugwa, ni amakuru avuga ko hari abagwanyi abasirikari baba 2 n'imbonerakure 6 canke 6 baciye banka kuja ngaho muri Kongo. Abo bakaba barajanwe gupfungirwa mu iperereza. Inyuma yo gupfungwa imisi itari mikeyi, baciye bapakirwa imiduga baca bajanwa kwicirwa mu Gatumba muri komine Mutimbuzi. Ivyo biraboneka ko ngaho abaciye baja kugandagurwa ngo itegeko ryatanzwe na General Ildefonsi Habarurema, uyu nguyu akaba akuriye urwego rw'iperereza. Biravugwa ko mu kuja kubagandagura rero babagirije ivyaha vyinshi cane bigiye bitandukanye, kandi ngo ababo bazi ko bagiye mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ngo naho baciye bagira ngaho muri iyo kampi muri ka Cibitoke bakanka kujabukana n'abandi ngo baje kugwana ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Biravugwa ko rero n'abo bandi basoda 37 baciye banka kuja ngaho muri Kongo, bavuga ko batazoja kugwana izo ngwano bivugwa ko ari ukuja kugwana n'abanyarwanda ngaho mu gihugu ca Kongo, batazojabuka ngo bajeyo nk'uko baciye bavyanka. Nabo baca babapakira imiduga babagarukana babamanukana mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru rero twaciye dutohoza nuko ngo baciye bajanwa muri police militaire. Amakuru twayakuye kuri umwe mu basirikari babarizwa ngaho muri ka Cibitoke. Ibintu bibandanya kumera nabi cane. Ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye barabushinja ko canke barabwagiriza ko bwaciye bwijandika muri iyo ntambara iriko irahuza umuhari wa M23 n'igisirikare ca FARDC, FDLR, Wazalendo, Ndembere na SADC ikaba yarajemwo. Bakabagiriza ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yafashe ingingo agiturumbuka atabanje kubaza inama nkenguzamateka na nshingamateka ngo ibifateho ingingo. Ikindi kandi nuko ngo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nk'umuvukanyi, igihugu kivukanyi c'u Rwanda n'igihugu kivukanyi ca Kongo, ngo ntabwo vyokabaye bigwana ngo nabo we aje ku ruhande rumwe aje kubafasha, yokabaye aje hagati akabuza ko bashobora kugwana akabumvikanisha. Ngo na kera abami b'u Rwanda n'ab'u Burundi bagiraniye imimaro y'abami
yavuga ko batazokwigira baterana canke ngo igihugu catera igihugu kimwe ngo ikindi kijye kugifasha, ngo biraboneka ko bishobora gukurura umuvumo ku gihugu c'u Burundi. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke